Maramutse iyi video ni ku bantu bari muri South Africa. Abantu muri South Africa iki gihe ni gihe c'akavuyo. Aba South Africa barakunda akavuyo, aba birabure bacu barakunda akavuyo cyane. Nashaka kubwira umurundi wese ahari muri South Africa ugende uri makini, ugende wiyubara. Ari nk'ikintu nk'urugendo warufise nk'umunsi mukuru warufise bitari ngombwa ubihagarike, ukora ikintu gusa bimwe bita essentiel kuko birashobora kukwidandagaza ko ico nigenda kubwire na cyane n'abari ahantu hameze nk'ahatekanye nka Cape Town. Hagiye mubaza ngo hano Cape Town ntibihari ntibizohashika, ariko abo birabure biranga bigugure tubinyanga bikairica baba bafise frustration idasanzwe. Ushoboye kuba witemberera ugahura n'undi ari frustré n'ikindi kintu kitajanye n'abanyamahanga agahitara kwigenza ko igihe bitangura muri 2008 comme ça 2008 vyabaye hano muri za Johannesburg. Mugabo harimo umurundi w'umusaza bakomerekeje avuye ku kazi. Donc ntuhave wijajara ngo hano ngo ntibizohashika, aho abo bakeye bari ngaho nubwo atokora amase nka kujya ko muri za Johannesburg no muri za Durban bashaka kuguhitana justement kukwigenza ko. So ivyo uvyirinde. Jewe personnellement sinzi kuja kuba ziriya za Langa za Nyanga za Kairicha za Mandalay ego nivyo birazimbutse, mugabo usanga uri muri risque. Iyo train yama iri risky, ya train cyo kuri ruhande za Mitchells Plain bono morangirangi ahantu novuga bashiririye cyane ndi mu bagowe cyane. Hari abagangster za Manenberg, usije ko hono hahanura umuntu aja kubayo even no mu bisanzwe za Lavender Hill wo hirinda. Donc ahantu hose hari abantu novuga batindi uhirinde muri iyi misi surtout bashaka kugenza ko. Mugabo definitivement ahantu harabirabure benshi be careful. Bo ikindi nashaka kuvuga ni kubijanye n'abadafise impapuro ivyangombwa. Nabonye ivideo iparo ndibaza muri Cape Town abantu bariko bakoroka ku nzu gikomando ikoma etage ijya riske isumba inshuro igihumbi riske gufatwa na polisi yo muri Cape Town. Okay, hajya bini sinzi ko novuga ijya jembo na hajya ko mwihenze cyane. Polisi igufashe muri Cape Town cyo kimena polisi y'u Burundi nishobora kuca ikwica. Okay, ico kiyumva urupfu ntirurimo. Mugabo nkujya mu jeune yakorotse ashoboye kuba yarapfuye, riske yo gupfa yari irimo. No kuvuga ufashe urikura kwepa riske yo gufatwa na riske yo gupfa. Riske yo gupfa niyo riske iri hejuru y'izindi zose, n'est-ce pas? So kuja ukoroka kuriya ushobora gupfa, mugabo polisi gufashe ntikwica. Jewe uko ndavyibaza uko nzi polisi Cape Town. Polisi Cape Town ntabwo ari polisi y'abirabure gusa, ni polisi y'abazungu, imwe n'abirabure bakeyi, imwe n'abarangirangi bakora professionnel. Ntibashobora kugufunga indefinitely igifaransa n'icyongereza kivanze bice jononeka. Donc ntibashobora kugufunga indefinitely. Nibaza yuko ico bakora bo kujana ahantu mu Bwongereza bahita custody. Mu Bwongereza mfite kireza gufunga umuntu utamucira urubanza. Okay, kireza gufunga umuntu utamucira urubanza. Polisi yagushaka kugushira muri custody ku mpamvu z'umutekano, hanyuma bagaca ba processinga impapuro bagaca bakureka bakaguha umunsi uzora gutonda muri court. Jewe ko niko ndibaza muri South Africa bizogenda muri Cape Town ajya nto barabafata bajana ahantu muri police custody, kubera police custody kandi idasanzwe ufise capacity yo gupfunga abantu benshi. Ntabwo bazogumanza umwanya muremure kuko ntashaka kubata mu cumba ngo babate nk'impene nk'imbeba bazungu. Ubwo bari bajya abazungu bari civilize nubwo bari ni bakora bagikora bari civilize nubwo kumva ngiye mu bidajanye n'ivyo. Uzobaze ba Mandela ba ntuzeye ba Robert Mugabe mu maprison niho bacira ama diploma mu maprison kaza ngo yanse diploma burya Mugabe ngo se diploma nyambari 9 ama degree yaciye muri prison. Okay, igitigino wa nexage mugabo ndikwega ko abazungu bagufungana na dignité. Eske Bunyoni yari guca diploma muri kakazo yabamo nk'imbeba, kandi Bunyoni yari mu ministre icobaza abandi bafunzwe bato bamwe basirire bahetanwa n'abadede nyene. So ndi kuvuga yuko ntabwo bagufata nk'igikoko. Je ko nibaza nuko barabajana ahantu police custody pana prison, ntabwo bajana Portsmouth. Hanyuma Portsmouth ni prison iri muri Cape Town hariya aza Westlake Hotel ja Tokai Westlake.
hanyuma ico bakora baca bahamagara nibaza yuko ahubwo ikintu ujya muntu aserukira abarundi yokora cyangwa undi mundi wose bishoboye ntagomba kuba aserukira abarundi nuko yo kwegenya izo information abarundi ngaha bafashwe abarundi ngaha bafashwe aronse amazina très bien mugabo aronse amadetail yose ashoboye aca yungikira ijya UCT law UCT legal clinic UCT afise legal clinic bafasha impunzi pro bono aca yibarungikira ataba abarundi bafashwe na police ico UCT cyo gukora ikigenda kuraba ibarabe hanyuma ibaregirarize UCT bien sûr ntabwo ari ministre ya Home Affairs ariko narumvize ko bashaka kuba urukaratasi gwerekana ko uriko urondera ubuhungiro donc bariko urindiriye appointment cyangwa urindiriye occasion yo kuja kubona na Home Affairs kai ko izo mpapuro police bagusanze uyifise ataco bagukoza so ahubwo aho kwiruka ni opportunité bose vuga ngo bitege police bien sûr mugabo ntuje gusigana na police kwashe no kukurasa uriko wiruka bon navyo ko muri South ndabeshe ndabarenganije aba police muri South ntibakora uriko wiruka mugabo nshaka kuvuga ivyo bintu vy'ugenda urakoroka ku nzu no nta kamaro nkuko nabivuze donc ntibashaka kukwica ico ni kimwe ntibashaka gufunga indefinitely ico ni cya kabiri icya gatatu bishobora kukuviramo guheronka uryo pabogo muri UCT ndazi ndisiri ko ijya rigo clinic ibimenyezo ziruka kubatabara bakubatabara bate gufasha ntuzeye kubafasha kuba uryo rupapuro temporaire murahagaze ko police ibonye atakibakoza nkivuga kuri ubwo ntugaze go faking impapuro zo muri office okay nagishaka mvuga kuri ico ko numvise abandi bafatiwe muri office bariko bajya kurondera impapuro nk'ivyo don't fake things kuko bishaka gukora ko cyane ubu police iri serious naza ko ico police kirakora ariko yereka abo birabure bagumutse ko now they are doing something ko hari ikintu bariko bakora ko abazungu ntibashaka ko mugenda abo barangiranye ntaco mupfa bref abazungu bashaka mugoma kugira ngo ibikorwa bigume bikogwa hari ibintu byinshi abanyamahanga bakora bene gihugu badashaka gukora China baba bashaka gukora ntibari ready niba bahotwara moto kora delivery ntabwo umuntu yoca afata moto ngo ace twa delivery moto isaba ko uyizi ibiki n'ibiki mugakira noneho beshi ntibashaka no gukora so abazungu ntacu muri ko murapfa ntabwo ariko baronda kubahohotera ikindi kumbure ubwo amwa mufise nuko baca badeporta bakabajana mu Burundi straight away je nibaza ko nico kitari mu mugabo encore une fois kiretse kumbure uri mu activiste politique hagupfa wosura mu Burundi je pense niko ngenda byibaza je hako nkoroka kuri etage ya gatatu no okay je peut-être no koroka kuri etage ya gatatu ko ubundi bomareka kuri etage ya gatatu okay nacavuga en principe umuntu atari aradogo ya abadede nyene usubiye uri ntaco kugira wose birukiro groupa ukazogaruka cyangwa ukazoja mu kindi gihugu ariko ico cyo ndavuga ntabwo bazobasubiza ntabwo bazobare rapatria South Africa nubwo biruko nta buryo ifise comme gouvernement y'ukwegeranya ama indege ngo batangwe kujana abantu kuko wibuke se abarundi gusa ngaho muri ngaho ni novuga ko ari Afrika yose aho Cape Town barahari kandi hamwe beshi baba irregiriye sina Afrika gusa yenagara kubwiye ko hatabuze n'abantu bo muri Middle East baba irregiriye bari muri ico gihugu mugabo ba prince bariko bahiga birabure so nta buryo leta ya South Africa izomobiliza ngo ifate abantu iburuza indege ibajane mu Rwanda ibajane mu Burundi ibajane muri Zaire ayo yitwa Congo ubu ibajane muri Kenya buryo ntihabuze n'abakenya nk'abangahe bariyo abatanzania ni benshi cyane abatanzania kwa no benshi bajya abantu baba homeless bona Cape Town CBD harimo n'abatanzania ibintu nk'ivyo donc nta kuntu bashobora kumobiliza izo nzira kandi Burundi nabwo nyene ntabashobora kuruka indege ngo reka tuje kurapatria abantu bacu ku nguvu so je nibaza iyi ni opinion yiwanje mugabo ntagira umuntu azohava agira ngo niko yambwiye sabwo n'umucamanza ni observation de kondakora nkurikije uko nzi Cape Town uko nzi police yaho donc ndiko ndibaza yuko hagupfa ukorotse kuri etage woreka police kakujana kubera ko nabivuze ntuzeye possibilité ihari nuko police iriko igerageza kwereka birabure ko bariko barakora quelque chose cyo bariko barakora ariko ko bazobarekura kandi ko harimo chance ko UCT Legal Clinic izoza kubaha impapuro zituma muba murabaye régulier pour un instant ariko kandi bidasaba ko muti nengesera no kwirinda ku ikintu cyose kiri useless cyo gukomprometa na cyane ibintu by'imibonano nyine tagira akamaro izo inama umuzi wa murazihoza uyu munsi wa independence sinzi ko mumaze ku celebrating mu wihoze mu byukuri mwihoze ntihagire umuntu je person sinojamo ko muri condition ya crise kuko narabonye muri Zambia ahantu abapolisi bagiye gufata cyangwa abamigasha abantu muri eglise donc uzi kutafise impapuro za ngombwa no muri eglise zabo ntugende wewe ugende ku bintu gusa essentiel okay essentiel
Bo nico nashaka kuvuga ku bindi bo sinzi abarundi afite turarushe imbonye ry'amafoto yari kasirikira nijoro ahigwa ejo mu gatondo ku bari mu Burundi canke no musi mu gatondo ntiwombaza igenze no video narababaye cyane ukuntu abarundi dufashwe nabi iyo turi muri ivyo bihugu. Kindi kumbure ku muntu agiye kujoja Cape Town ejo canke hirya yejo bikitajanye n'ikirize mugwa kijanye n'ikirize nuko bijya bintu vyo kugenda mukaba muri flat imwe ego ndazi biba bizimbutse n'ibikijya nayo ni riske umva cyavuga ngo hajya ahantu abarundi hajya ahantu ubishoboye uraba ahantu kumbure muri nk'abasore batatu mukagenda ahantu mugafata nawo mufata icyumba cy'umujyano batatu mu cyumba mashobora kuhaba mukabonda bitanda biri superpose mukaronda ahantu nkaza Waimbeg canke ahantu hari civilize mukahaba mukemera mukazimbwa gatoyi mukamenya ko muri civilisation handi gusanga kwanza hajya hari za opportunity hajya ahantu hari civilize ugiye kuri eglise ugasanga umuntu avuze ati ndiko ndarondora umuntu atanga akazi canke je no sais pas ibintu nk'ivyo. Bo nico nashaka kuvuga sinzi ko hari ico noba nibagiye cyane ku bari Cape Town ku bari Durban ku bari Johannesburg ku bari Port Elizabeth ku bari Mpumalanga aho hose muri South Africa mushobora gusiga ama comment down below. Okay, sawa, take care guys, bye bye.